amahoro iwacu. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu, ikiganiro tuvuganamwo ingene amahoro yifashe aho ubaye. Mu gitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu. Ndaguhaye mwiriwe inshuti mugenzi mukuzo kino kiganiro amahoro iwacu. Uri kumwe na Desmond Akiza hamwe n'umutumire wacu turi kumwe hano. Ndabaramukije. Murashobora kwidondora ariko ratwumviriza. Yego cyane, jewe nitwa Remy Habyarimana, nkorana n'ishirahamwe Maison Libre d'Espoir, ikigo cy'ibyizigiro, nkabanda mukije n'aba ariko baradukurikirana. Urakoze cyane. N'uwo mutumire turi kumwe Remy, kandi subwa mbere aza mu kiganiro cacu nugira ngo twonge twiyumvire ku byo tsimbataza amahoro, haba ubwa mbere mu miryango, haba mu kibano tuba turimwo, haba mu ishengo dusengeramwo, haba mu gihugu tubamwo. Aho hose harakenerwa amahoro, harakenerwa ko umuntu yumva yisanze. Nuro turi kumwe uno munsi tugatuganire kwijambo ryerekeye guciranira imanza. Iri jambo rikora ku bice byose washaka by'umuntu cyangwa by'igihugu n'ahakorera hose, ariko kandi reka tuvyumvire ku gatoya twumve ico zakona bamwo nk'abantu b'Imana, nk'abari mu gihugu c'u Burundi. Mutumire wacu kazugira kandi umve wisanze, twagomba rero tuganire kuri ijambo giso guciranira imanza. Wewe nk'ijambo ryumvise wocu kubwira ngo iki ariko ratwumviriza. Murakoze cyane. Iri jambo guciranira imanza ni jambo kumbure mbere washaka kubemera Yesu Kristo yaranarivuze ko, kandi arishimikije ko cyane, kuko wewe yagira ati ntimuciranira imanza, ntimucira imanza abandi kugira namwe mutazotsindwa. Yari kwarasaba ati uravye neza arabandanya akagira ati kenshi buryo ugucira urubanza uwundi yagereranije kwa afisa akantu gato cyane mu jisho giwe ariko aracira urubanza, mugabo we afise ico mu Kirundi bise ngo inkingi, sinzi ko yo kwigwa mu jisho, mugabo kwari ukuvuga ikintu kinini ya gose. Ariko kandi ico kirakomeye gose, kubera guca urubanza burya ni ikintu
ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari nyinshi mu bibazo byanyu byose. Rwaruka musore nkumi, nshuti mugenzi, nawe washimye guteramana natwe kuri uno mugoroba, ndaguhaye mwiriwe, ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndaguhaye kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Kuri uno mugoroba duteramira ku gice kigira gatatu, ari naco ca nyuma c'ikiganiro twagiranye n'umukozi w'Imana ndiho kubwayo Yohani wo ku Buterere, aho adushingira intahe y'ingene Yesu yamubereye umwizigirwa. Mu gice ca mbere yari yatumenyesheje ingene yahuye n'umwami wacu Yesu Kristo, ariko amaze kuja mu mashure yisumbuye agatinya kuvuga yuko ari uwa Kristo, bikamuzanira ingaruka zo guhakwa kugwa mu caha, ariko Yesu Kristo akamutabara. Mu gice ca kabiri yaratubwiye ukuntu yageze mu bigero aho yifuza no kuba kugwiwe, mugabo naho nyene ngo akabona intambara zivuye ku bavyeyi mbere no ku bagenzi bamubwira yuko uwo mwigeme agiye gutwara badakwiranye, abandi nabo bakagiriza uwo mwigeme yuko yoba yaratwaye inda y'indaro kandi bitari vyo. Ariko ngo inyuma y'imyaka ishika 5 ivyo gutegura kubakana bihagaze, Imana irasubira iravyugurura mu buryo budasanzwe, baragira umugambi, haragera aho bakwa, mbere baritegura no kugira urubanza. Intambara ngo ntizagarukiye ngaho, ariko muri izo zose Yesu yabandanije amuneshereza. Nibyo aca tubarira inyuma y'ako karirimbo. Yesu we, Mana we, Mana we, uri igisubizo, igisubizo cy'ibibazo byanjye. Mu bigeragezo mpura nabyo, mbere igisubizo cy'ibibazo byanjye. Mana we, uri igisubizo, igisubizo cy'ibibazo byanjye. Mu bigeragezo mpura nabyo, mbere igisubizo cy'ibibazo byanjye. Ujumbere igisubizo, ujumbere igisubizo, ujumbere igisubizo mwami wanjye. Ujumbere igisubizo, ujumbere igisubizo, ujumbere igisubizo mwami wanjye. Imana yacu niyo nyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese. Yesu Kristo twatura niwe nyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese. Turi kumwe rero na wa mushinga ntahe Yohani, ikiganiro ni Yesu n'inyishu. Mbega Yohani, ko watubwiye yuko hari hageze aho mwubaka urwanyu mumaze gusubiza hamwe n'uwo wari ureheje, ivy'urugo rwanyu byahavuye bigenda gute? Urugo rwacu nakubwiye yuko Satani yatanguye intambara, ntiwitegeko ayihagarika. Nukuri arabandanya intambara yiwe, ariko Imana yamitsinda. Hari igihe bica kure bikagorana, mugabo impera n'imperuka Imana niyitsinda. Erega wa mugeni ndamukoye, erega urubanza rurateguwe n'ishengero rya Pantekoti mu Gisovu, imfungurwa zirateguwe, ibinyobwa birabonetse, sale dakengi irabonetse, turagiye kwa mustanteri, turateye ibikumu twambaye nk'abandi bose. Satani ati none munsi ndashitse, tuza tubona dukikuje hose imiriro, ingoho, mugobore, ibiki, twinduru, imiriro ku misozi. Tukiye ese ubwo ubukwe bwacu bukikujwe n'imiriro n'intambara? Turabaza batubwira bati hariho intambara yadutse. Vyumvikana rero ko ubwo bukwe bwacu bwabaye mu bihe bitameze neza. Erega icatugoye, je nari nzi ko uwo munsi ndarana umugeni mu nzu, umugabo siko vyagenze. Byahavuye bigenda gute?
erega umwungere w'ishengero yaba ahantu hakuriye ha santre biti giko. Rero intambara iteye yirutse mu bandi, mu kwiruka kwabo ntibagarukiye hafi, baruhukiye Ikongo. Urumva umuntu ndashika Ikongo ntaba kije guhezagira ubukwe. Mu ishengero rya Pentecote bari itegeko ntabanduka yuko ubukwe buhezagirwa n'umwungere. Rero umwarimu twari dufise ntiyashobora kuduhezagira. Imfungurwa zirafungurwa, ibinyobwa biranyobwa, amajambo aravugwa, abatumire barashima. Mugo bageze kutubaza bati none bigende gute ko umwungere atabonetse? Nca nibuka rya kofi Imana yankubita, nibuka wa mwiza nacura, nibuka gwa rupfu nahakwa gupfa nzize ko nagombye gusambana. Nca mbwira abantu nimba umwungere atabonetse ngo anshire ko ibiganza umwigeme nasubira iwabo nanje ntayi wacu. Erega vyabaye uko, ariko abari bahari benshi kumure tudahuje no kwemera byarabatangaje. Bavuze bati mbega ko bamwe bagenda bafise imbanyi abandi bakagenda bo baranabonanye, none uyuwe byagiye ku mugaragaro gutya bigenda gute ngo ntatwara umugeni wiwe? Iryo shengero ryigisha rite? Ubwo ntagasabirwa canke hagati babashirako. Ariko urumva ko nani narabonye guca kubiri n'ivy'Imana ugakora ivyo wigombeye, cyane cyane muri ivyo byo kubaka. Nari niboneye ku bwanje ntivyari vyoroshe. Yego. Mbega umwigeme we yavyakiriye gute? Umwigeme yarasanzwe nawe akunda Imana kandi ayubaha, ntivyamuciye intege, yavyakiriye gutyo. Ngaho rero ku munsi wa Mungu turinjiye mu gatondo, yaraye mu gahinga n'endarahandi mu nzu ya jenyene. Erega ico gihe wamenga navuye gukina ikinamico, wamenga ndikiyingi. Urazi gukura impuzu z'ubukwe utabona umugeni, ndukuri cyari gitangaza. Ryama mugo numva ku mutima uremye, kuko je navuga nti sinubahuka kubakana n'umuntu nabonye ibiganza by'umukozi w'Imana ku mutwe wanje. Nuko rero kwa Mungu turinjiye, turaramukanije bisanzwe, asubiye iwanje. Kwa mbere kwa kundi agumiwe ngumi wanje, hanyuma hagera n'igihe abatuba babandi tudasangiye ukwemera bagenda guhanura uwo mwarimu bati ibintu muriko murakora ntibibaho. Uwo muntu murondera mu misozi ntimuzi yageze, nyabuna mujane ku ntango bamusengere mwe nimba mutabishoboye. Ku munsi wa kabiri mu gatondo atangura kubidutegereza ko dutegerezwa kuja Bujumbura. Amayira ntiyarameze neza, mu mayira nta mutekano ukwiye wari uhari. Mugabo kuko twari mu maboko y'Imana twategerezwa kubikora. Hanyuma ico gihe duca isaha 8 turondera umuduga dusubira kwambara nk'abageni no kuntahangwa. Abakozi b'Imana twasanze ariho bari, hariho n'ishengero umenga ryari mu masengesho nimba atari inyigisho, baratwakira batugirira ubukwe, dutaha amahoro turubakana. Ariko abenshi byarabatangaje, ariko je narinzi ico navuganye n'Imana. Ndakubwire umukozi w'Imana, mbonye umukobwa kuva umunsi Imana inkubita urushi namwita mushikanje, mbonye umugore nkamwita mama, na bugingo n'ubu. Ico candazi yuko Imana idashaka ko bamenye Imana bafise mpwemu yera bagomba kuzokoreshwa nayo mu bwami bwayo. Kirazira kubakinisha icaha. Wibuke Yosefu yaranse gukinisha icaha, yahavuye abera umugisha abana ba Aburahamu kandi abera umugisha Egiputa. Natwe nitwaguma ku Mana, nidusubira inyuma, nidukinisha ivyaha, abantu twakiriye mpwemu yera, tuzobera umugisha igihugu cacu, mbere tubera umugisha n'amahanga. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu ni ic'ugwaruka ahanini, kandi keshi turakunda kumva ugwaruka rutubaza, waba rutwandikiye cyangwa rukadutelefona rukatubaza ngo mbega imigenderanire y'abahungu n'abakobwa bya bindi bita copinage, ukumva bavuga ibyo gukorakorana, ibyo gusomana, ndetse bamwe abasore ukumva baradutse bariko barabaza bya bindi byo kwisambanya, bakabaza bati none ibyo hari ingorane zirimwo. Nagomba muravye ko kuntu mwirinze no gutinya icaha, muduhanurira urwo rwaruka. Mu by'ukuri iyo umuntu afashe ingingo yo gukorakora umwigeme aba yamwifuje, mugabo akabona ko uko kwifuza kutoshika kure. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo muciyumvira, mukigira imigabo, mucifuza, imbere y'Imana cabaye igicumuro. Ndinginga abigeme n'abasore, iyo migenzo y'abatubaha Imana yo gukorakorana bita mu Gifaransa caresse, iyo migenzo yo kubonana imbere y'uko Imana ihezagira ubukwe, iyo migenzo si yacu. Imana ntiyishingira intahe, kuko icaha kiguma ari icaha, kandi aho icaha kiri kibuza kunywana n'Imana, kandi kunywana n'Imana kubuze bintebe umugwanizi.
none umugwaniriza aje wa mugisha turondera vya vyizigiro twari dufise ntibica bicika ubusa mubambarize namwe ngira ngo baravyumva nshuti mugenzi uri kurumviriza kino kiganiro cacu ca YESU n'inyishu urumva yuko bwa bundi icaha cose kizana amagorwa kuko Imana ndinezererwa icaha icari cyo cyose nico wiyumvira ko ari gisanzwe hunga ntupfe kuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Mbega Yohani, umuryango urahejeje guhezagirwa n'abakozi b'Imana, murashitse mu rugo murabana, kumbure hari igihe mwafasha akanya mukaganira n'umutambukanyi wayo mukiyumvira ku byabashikiye, mwarabonye mu kuboko kw'Imana muriko murabiganirako? Ego cyane, nukuri abadayimoni barakora kandi Satani afise uburyo bukomeye bw'ubugunge bwo kurenganya ikinyoma kikitwa ukuri. Tumaze kumarana iminsi nahamagaye umuvyeyi wanje nti mama burakeye ngwino wirabire iyi mpuzu y'umweru pe. Mu bantu bita abayisilamu hari ibintu bavyina kera bisiza amafu bakavuga ngo cauma cauma cauma, bisigura ko umwigeme yizigamye atigeze yononekara. Erega umuvyeyi wanje yaraje araraba avuga ati mwananje isi iragoye, nari naremeye na jewe ko yavyaye umwana kandi umwana akuze muriko murareya, namwita umukecuru. None mwana wanje Imana ntivuguruzwa kandi ntiyihenda, nanje naguye mu gahundwe. Naratangaye kuko nari nemeye ndavye igitigiri c'abantu kivuga ngo naje naravyumvise, mbere narabibonye. Nasanze umuntu akijijwe cyangwa umuntu wari we wese niyo badakijijwe azoze yitonda ku nkuru yumvise, atohoze, arabi ibimenyamenya, arabi ibimenyetso, mukashira umutima ku nkuru agafata ingingo. Ni ku muntu wari we wese, niyo wowe uri umutegetsi ukumva abantu bagikikuje bavuga inkuru ku muntu, nawe kumbure wabona ko afise ikimazi mu gihugu, imbere yuko ufata ingingo banza witonda utohoze uronke ibimenyamenya n'ibimenyetso. Erega birashika nuko ibimenyetso babihimba, bagahimba bakabitegura bakabifondafonda bakabicira inzira, birashika. None kwa Potifari, muka Potifari ntiyarondeye impuzu ya Yosefu atengiye n'ishati yiwe, none ico si kimenyamenya. Ariko Imana iragororotse. Muntu w'Imana uzoshikirwa n'ibibazo nk'ivyo bikagufata bikakugirira nabi, umenye ko Imana itaguhevye. Imana yibona mu mutima, izoguha kunesha kandi izokugirira neza. Ababikoze nabo ndazi ko azogira igihe bakumirwa bati mwisi hariho Imana nk'uko iba no mwijuru, kuko abenshi ari igihe bibaza ko Imana igarukira mwijuru gusa, ariko ndemeza ko iba no ngaha kandi ikavuguruza ibinyoma, igashira hejuru kuri, igatuma abantu basubira kunezerwa bari bihevye. Abakunda Imana ni ku ijambo ry'Imana rivuga byose ibibashikako ngo bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Hari ikiza cyavuye muri iyo minsi mwaciyemwo y'ukwihangana? Ku bwanje novuga nti yari inzira y'Imana. Urabona naciye mu bihe bigoye, ndi mu misozi, mu ruhagarara, mu ntambara, ntari mu muryango, mugabo nkabaho kandi abo tubanye tukabana neza barengeye uburebure bwanje n'izuru ryanje, ahandi narashobora kubizira. Ico rero nukuri ndagishimira Imana. Ndakengurukiye abanyagihugu canke abavukanyi bari ahantu bita zone buvyuko. Aho hantu narahabaye, abantu baho baragerageje kugwana niyo myuka mibi ifatiye kukurabikireho c'umuntu n'izuru ryiwe bakamugirira nabi. Nukuri abanyagihugu baho Imana ibahezagire kandi bongera umugisha, ibahunda imigisha myinshi, kuko harimwo abantu barengeye ubupfu abantu benshi bubakako, harimwo abantu bamenye Imana bubaha Imana. Niho nabaye, barantunga ntagira mama ntagira data, barantunga ntagira umugore ntagira abavukanyi, barangaburira amezi menshi. Ndashimiye cyane umuvyeyi nyina wa Kazoviyo François, Imana imwongera iminsi y'ukubaho, nanje nze mbona akaryo gusubira kumubona ndamwereka abuzukuru, kuko geze ubu sindasubira kumubona ngo ndamwereka abuzukuru. Yarangaburiye, arampanura, nanje ico gihe nababereye nk'umugisha, kubera ijambo Imana yari yarambwiye ngo rema nzokuzigama. Habaye uruhagara nababwira nti ahandi nta kiza kuhaba,
kuko imana yavuze ko izo nzigama izo nkoho ziraza kuvuga kandi ziherera iyo. Kandi niko vyagenda. Agace twari turimo nikigeze kaboni inkumbi, kandi ubwo gwimo rwose rutangura kandi ruhera, imana yarandinze kubona umuvyimba mu maso w'umuntu yishwe kubw'intambara, aho nabandi imana yahazana impore n'umutekano. Nukuri abubaha imana bariko umugisha munini, hamwe bokomeza kubaha imana bakirinda icaha, bagahamagara imana aho bazoba bari, bazohazana umutekano n'amahoro. Nukuri aho naciye hose ndibaza ko ata muntu nabonye ubwanje n'amaso yagize ivyago, kuko imana yarambwiye ati nzokuzigama, yateza kuzigama naho mbaye. Murakoze. none mwami reka ndagushime uko wambereye byose, uko warwaniye akiri icyubahiro yewe mwami wanjye. none mwami reka ndagushime uko wambereye byose, uko warwaniye akiri icyubahiro yewe mwami wanjye. ujye umbera igisubizo, ujye umbera igisubizo, ujye umbera igisubizo mwami wanjye. ujye umbera igisubizo, ujye umbera igisubizo, ujye umbera igisubizo mwami wanjye. abubaha imana bariko umugisha munini. Mugenzi uri kuratwumviriza, ni wubaha imana uri ku mugisha wayo, kandi ni waba nawe ugomba umugisha nta handi urondererwa ni mu kubaha imana. Ntuwuronderere mu ndyane, ntuwuronderere mu kuyiba canke mu kwica canke mu gukora ikindi kizira ico ari cyo cose. Imana niyo itanga umugisha. Umuvukanyi Yohani wari uri kuravuga uti abo bantu bamfashije ndagomba kuzobereka abuzukuru. Nca numva yuko Imana yabahaye umugisha w'uruvyaro. Kimwe mu by'abantu bakunda kuvuga iyo baca intege abagomba kubakana, na cane cane iyo bubaka bamwe bakuze cyane cyane mu mwigeme akuze, haraho babwira umusore bati urihoneje cyangwa uhoneje umuryango. Mbega iyo mvugo yoba yarashitse muri icyo gihe cy'iwanyu? Ego cyane. Mu by'ukuri intambara ya mbere nagwanye, urumva ko abatari bake mu bagenzi no mu muryango bashaka ko ndondera umukobwa mu ishusho y'umubiri ameze nk'uko bagomba. Mbere umwe yambwira ati rondera umukobwa mwiza agororotse w'umututsikazi. Ariko rero burya ko kubaka atari twe tuvyigirira, Imana yampaye wigomba. Nanje naragwanye izo ntambara, ndanatsindwa muri zo, ariko impera n'imperuka Imana yakoze ubugombe bwayo. Hanyuma rero urumva ko ico kirenganye namureheje afise 26, nguyo ngiye kumutwara afise 30. Ivya mbere vyari birenganye, hari haje amakuru mashasha. Uwo twahura yambwira ati niwagira Imana akakuvyarira kamwe atuzobuhiriwe, ati kuko munda y'umukenyezi abashakashatsi n'abahinga bavuga ko habamo imbuto 300. Ati kandi rero mwigeme buri kwezi atakaza urubuto. Sinzi ati haruri imyaka maze rero 30 ucugwiza n'amezi 12 mu mwaka umparura ico bagisigayeyo. Erega naragombye gucika ivutu. Mugonje ndavuga ntiyemwe ni uwohoga mukama ntundinde sisubire guhemuka. Ni urya namuhawe n'Imana, iyo Mana yamumpaye nizinge nizobigenza. Ni jewe gusa ndi mu bugombe bw'Imana, nemeye kuyikorera no kuyubaha. Ivyo navyo ni ibyanyu. Jewe ndi mu bugombe bw'Imana kandi ndamahoro. Ni byanjiye intege kweri. Ariko icabaye igitangaza tucubaka, umwana wa mbere nguyo Mikaela, nguyu umwana wa kabiri Israel, nguyu umwana wa gatatu Rebeka, nguyu umwana wa kane Gedeon, nguyu umwana wa gatanu David, nguyu umwana wa gatandatu Modeste n'umuhungu. Ubu mfise abana b'abahungu 4 n'abana b'abakobwa 2. Mbere umwe aja yatoye konkuru, n'umwana kerebutse cyane aririmbira Imana cyane, afise ingabire idasanzwe yitwa Mikaela. Urumva rero yuko hariho mbere na yarigeze gutemba afise imbanyi araburabuza bimwe abavyeyi usanga umwana yakubabariye mu nda.
rero urumva yuko imana yoyo itabona nk'abantu. Nico gituma mvuga ndi muntu ugiye kubaka wumva ko ari imana ivuze ngo genda wubake, ima amatwi abantu, vugana n'imana, tohoza ivyo bavuga ko ari ukuri, rondera ibimenyamenya n'ibimenyetso, mbere mufatanye n'uwo nyene imana yaguhaye, muvyicarire, mubisuzume, mubisengere, muvugane mu kuri, gutyo byinshi by'ibinyoma bizosambuka. Binakenewe mwiha umwanya, mwari mwateguye umwaka umwe mwiha ibiri, kugira ngo neza na neza biboneke ko ari imana yabashize muri uko kubaka. Ko naco muzoba muriko murihutira abari mu mana, imana yarabamaze inyota y'ivyifuzo vy'umubiri, cyane cyane by'ubusambanyi. Kurazi ko imana yagukijije igushira handi hantu ho mu buryo bw'imwemu. Paulo yavuze ngo tuba ahantu ho mwijuru, kandi ngo twahezagirwa imihezagiro tagira uko yovugwa. Urumva ari wakijijwe ari mwisi atari mwisi, ari ahantu ho mwijuru muri mwemu yera. Urumva rero ko akanya ko kuvyiga no kubitoza turagafise, ntidutwagwa n'ivyo twifuza ngo bidutware nk'ibikoko. Murakoze. Imana rero ntikangwa n'amajambo y'abantu, uruvugo naho goba rwishi, imana yo ntikihindura umugambi wayo. Ego cane, abantu baragerageza bakagwanya umugambi w'Imana, ariko imana yo irabanza ikabarindira hamigate bigashitsa ico yasezeranye. Mu bisanzwe jewe mu vyo nabonye uhereye nkiri muto kugeza aho ngeze mu ntambara nagiye mbona, nasanze ari intambara zibiri. Intambara ya mbere ariho urunani, ico bita solidarite negative, abantu bakunda kujamo, ugasanga bagiye hamwe ari 4-5 bagombye kuburagiza uwundi kugira ntatera imbere, kugira ntaroranirwe. Ico kintu rero bamaze kucubaka kiragera igihe kigakomera, kikagenda umengana ukuri kandi ari kinyoma. Ico gihe rero ivyabo birakora, washaka bikagira nico bishitseko. Mugabe igihe c'Imana kigeze, Imana irakora kandi gashitsa kandi bikayihesha icubahiro. Uno munsi ndi umukozi w'Imana, kandi ndumva ko ivyo vyose naciyemo byaramfashije gukomera no gukomezwa no gushobora kubaka umurimo ndimo atakinjuragiza. Rero nitukanye intambara tuzambikirwa mu mapeta. Yego mugenzi, birashoboka yuko uri mu ntambara, wirinde ntuzanke ngo urwanye Imana, ariko witege amapeta Imana igomba kuguhera muri izo ntambara. Niwayoboka ntuzomaramara. Ijambo ry'Imana rivuga yuko abayizigiye batazokwigera bamaramara, ahubwo ngo izogwanira izina ryayo kugira ngo abanyamahanga ntibarikengere. Birashoboka kuri mu uruvugo rw'imyaka ugeze ko mu bukumi bwawe bakubwira bati ntaco uzovamwo, mu busore bwawe bakubwira gutyo. Biranashoboka yuko mu rugo rwawe hoba hari ibibazo. Ushobora kumaza imyaka itari mike wubatse utararonka ikibondo. Wihangane, uhanga amaso Imana, ushishikara usenge, n'ivyayihimbara uzotabagwa. Nagomba rero wewe watwumvirije, hamwe woba wumva ugomba kwakira uwo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukaba ugomba kumuha icicaro, cyane cyane ngo uvavanure n'icaha, hanyuma nawe aheza seruke arabinyishyura ibibazo byawe. Ndagusabe uce bugufi aho nyene uri, nkesaba mwene data Yohana gusengere. Mana data bujuri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse uyu mwene data yumvise ingene ukora, yumvise ingene wiyerekana, yumvise ingene utabara, yumvise ingene ubohora, akaba ari mu imigozi y'amacakubiri y'amoko. Amaze igihe adatora itiro, amaze igihe ajya ntahage, amaze igihe anywa inzoga ntashira inyota, amaze igihe ari mu ruhagarara no mu mutima w'ishari, inzigo, acura umwiza. Mana nyaguhora ku ngoma, girira ikigongo umwana wa Aburahamu. Erega data buja, icatumye wiyumvira kuba ari mw'isi ukarungika umwana wawe ngo aze kubabwira inkuru nziza y'akanyamuneza ku bwami bw'Imana buje mbere bube twegereye. Erega kwari ukugira ngo
ngo utubohore mu ngoyi z'umwiza, utubohore mu ngoyi z'urupfu. Mana nyaguhora ku ngoma, mu izina rya Yesu ndacagaguye ingoyi z'amacakubiri y'amoko mu mutima w'uno muntu apfukamye. Mu izina rya Yesu Kristo ndacagaguye ingoyi z'ubupfu z'uguraba kubibonekera amaso mu guca imanza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye uyu mwene data, ndamusabiye imbabazi z'Imana, ndamusabiye amaraso ya Yesu, ndamusabiye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ndamusabiye guvutwa mu gitabo c'amahonero, ndamusabiye kuba ko mpwemu yera, ndamusabiye kuba umwe mu bazoraga ubwami, ndamusabiye Mana kwegera Mana ubwiza bwawe no gutandukana n'icyaha utagisubiramwo. Mu izina rya Yesu umucunguzi wacu ndabisabye, amen. Ikiganiro cyacu kuno mugoroba tugarukirije ngaha. Ndakengurukiye cyane umutumire wacu Yohani ndiho kubgayo yadufashije kukibatunganiriza. Umukozi w'Imana ndabakenguruki. Gome murakoze cyane. Nagomba kuvuga ko iki gikorwa mukwiye gukomeza, kuko ni igikorwa gifasha kugira ngo inkuru nziza ugukora kw'Imana bimenyekane, maze abantu bitegure, kuko ubwami bw'Imana buri hafi, mbere buratwegereye kuruta uko vyari biri. Imana ihabwa icyubahiro. Ni habwa icyubahiro. Nawe mugenzi washimye guteramana natwe turagukengurukiye. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire kandi wizigire yuko ikibazo cyawe twagisengeye. Yesu yiteguye kukubera inyishu. Ikiganiro cyacu kuno mugoroba tugarukirije ngaha. Ndakengurukiye cyane umutumire wacu ndiho kubgayo Yohana yadufashije kukibatunganiriza. Ngakengurukira nawe mugenzi washimye guteramana natwe. Hamwe nawe wowe ugomba kutubaza canke kutwunganira, ugomba gushinga intahe y'ibyo Yesu yagukoreye, utwandikire canke udutelefone. Wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke ukatwandikira kuri email twrburundi@gmail.com, cyangwa ukaturunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 884 286, canke 69 671 277. Izo telefone urashaka no kuzidutelefonako. Mu masaha y'akazi ushobora gutelefona kuri telefone yo mu biro inomero 22 24 26 54. Ugomba kwivuganira na ndiho kubgayo Yohani naho kugira ngo agire icyo yo gufasha. Ushobora kumurondera kuri telefone ngendanwa inomero 69 68 93 62 69 68 93 62. Tubonereho n'akaryo ko kukwikebanura tukwifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Icyo cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka post 1140 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.
amahoro iwacu. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu, ikiganiro tuvuganamwo ingene amahoro yifashe aho ubaye. Mu gitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu. Ndaguhaye mwiriwe inshuti mugenzi mukuzo kino kiganiro amahoro iwacu. Uri kumwe na Desmond Akiza hamwe n'umutumire wacu turi kumwe hano ndabaramukije. Ndabaramukije. Murashobora kwidondora ariko uratwumviriza. Yego cyane, jewe nitwa Remy Habyarimana, nkorana n'ishirahamwe Maison Lueur d'Espoir, ikigo cy'ibyizigiro, nkabanda mukije n'aba ariko baradukurikirana. Urakoze cyane. N'uwo mutumire turi kumwe Remy, kandi so bwa mbere aza mu kiganiro cacu nugira ngo twonge twiyumvire ku byo tsimbataza amahoro, haba ubwa mbere mu miryango, haba mu kibano tuba turimwo, haba mu ishengo dusengeramwo, haba mu gihugu tubamwo, aho hose harakenerwa amahoro, harakenerwa ko umuntu yumva yisanze. Nuro turi kumwe uno munsi tuganire kwijambo ryerekeye guciranira imanza. Iri jambo rikora ku bice byose washaka by'umuntu cyangwa by'igihugu n'ahakorera hose, ariko kandi reka tuvyumvire ku gatoya twumve ico zakona bamwo nk'abantu b'Imana, nk'abari mu gihugu c'u Burundi. Mutumire wacu kazugira kandi umve wisanze, twagomba rero tuganire kuri ijambo giso guciranira imanza. Wewe nk'ijambo ryumvise wocu kubwira ngo iki ariko ratwumviriza. Murakoze cyane. Iri jambo guciranira imanza ni jambo kumbure mbere washaka kubemera Yesu Kristo yaranarivuze ko kandi arishimikije ko cyane, kuko wewe yagira ati ntimuciranira imanza, ntimucira imanza abandi kugira namwe mutazotsindwa. Yari kwarasaba ati ho uravye neza arabandanya akagira ati kenshi buryo ugucira urubanza uwundi yagereranije kwa afisa akantu gato cyane mu jisho giwe ariko aracira urubanza, mugabo we afise ico mu Kirundi bise ngo inkingi, sinzi ko yo kwigwa mu jisho, mugabo kwari ukuvuga ikintu kinini ya gose. Ariko kandi ico kirakomeye gose kubera guca urubanza burya ni ikintu atari ciza. Mugabo kandi ko kubera ububi bw'umuntu, kamere y'umuntu igomba cyane kwiruka ku kibi kurusha kuciza. Ucu usanga rero bw'ivyo vyoroshe guca urubanza kurusha ibindi byose. Ico rero kiranagoye gose kuko ni ikintu kigize ubuzima bwose. Ingingo dufata dutegereza kubanza gufata ingingo, mu ngingo ufata nuko uciye urubanza. Uguciye rero guca urubanza no kuvuga hariho utsindishije, hari n'uhaye ukuri. Ikibazo rero aho bigoreye washaka sinabibi kuko ivyo nivyo bigize ubuzima, umuntu ategereza gufata ingingo. Aho bigoreye rero bitereye ubwoba nuko mu guca urubanza kenshi hari ubwo bwoba bwuko kenshi duca imanza turavye ivyo tubona imbere yacu, tutibajije kubiri nyuma y'ivyo tubona, tutazi ibiri nyuma bitumye uwo muntu avuga gutyo, bitumye uwo muntu akora gutyo, bitumye uwo muntu yigenjeje uko yigenza. Akarorero gatoya notanga ni ikicuko abakristo benshi, kandi si abakristo gusa n'abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'Imana kenshi, bazi yuko Petero umwe muri zirya ntumwa 12 za Yesu ari umuntu w'ikigaba, umuntu yitanganiza mu makosa, umuntu avuga nabi, mbere acana bisozera nabi yihakanye umwami wiwe gatatu gose. Hanyuma rero ugaca usanga abantu baciye bafata ibintu bibi gusa Petero yakoze, ntibabigereranye n'ibintu byiza Petero yakoze. Dufashe ku karorero ka Petero rero ni ikintu ciza gose, mugabo kandi kitwereka yuko tuba twihenda cyane. Petero yari umwe muri 12 bakuriki bari intumwa za Yesu Kristo. Mugabo kandi ugiye nkajya mu rusengero ukabaza abantu ati mbarira amazina y'abigishwa 12 ba Yesu,
ni bake cyane bo bagutondekera bakabatora kuko hariho bamwe tuzi amazina yabo gusa usomye aho bakabarira ngo Yesu atora abigishwa biwe bagaca batanga amazina udasubira kumenya ngo uwo muntu mbega hari ico yishuye igihe Yesu yabaza ibibazo mbega hari ico yakoze mu bintu Yesu yaba batumye gukora cerekana yuko bagize ati kingi gikorwa gikomeye cakozwe n'uyu hari habaca bazimangana utigera usubira kumenya inkuru zabo mugabo kandi bari intumwa za Yesu ariko Petero rero naho tubona umenga yari umunyantege nke kuko yavuga kenshi agatanga inyishu zitarizo kuko ari aho yishura Yesu nawe nyine ntamworohereza acamwera ngo mvi nyuma Satani ubona aho kubera ati ewe Petero wishuye nabi agacamwera ngo mvi nyuma Satani nukuvuga yabamwereza ati ibyo si wewe bivuze ni Satani ariko arakuvugira muri wewe ivyo birumvikana yuko Petero yari umuntu w'umunyantege nke ashobora ku mugabo dufashe ngo dutondeke ibintu vyiza biboneka yuko Petero yakoze usanga ari byinshi gose cyane gose turabona Petero nahajya tubona yihakanye Yesu Kristo agiye kubambwa hajya ugiye kuraba none ukibaza akarorero abandi barihe abandi bigishwa barihe uravye neza ukiga ukaraba nko mu gitabo ca Luka ni wasa nk'uwandika nk'utanga uko vyari ko biragenda gose avuga yuko bakiri hariya mwitongo baje gufata Yesu bose baciye bahunga ariko ikintu gikomeye jewe nibaza ko yaba twigisha neza tugira tuti turabukuraho kuri tuba dushimira Petero ca mbere nuko Petero ivyo yavuga yarabishitse hajya Yesu Kristo yaba bari ati burya Satani yabasavye ngo abagerageze ariko wewe nagusengeye niwa marakurama uraremesha bagenzi bawe ubwo bwari ubuhanuzi bwa Yesu abariye Petero kandi bwaciye bushika nk'amasaha ngaha heze mugabo ariko arabimubarira Petero yavuze ikintu gikomeye cyane agira ati twumvikane jewe nditeguye gupfana nawe niba rugupfa nditeguye kujana nawe mwibohero mbere no gupfa nditeguye gupfa aho rero uravye ivyo mu mwanya ukurikira yarabikurikirishikije Petero kuko cambere abantu kenshi tutabona iyo turiko turasoma Bibiliya ni kwibaza ngo mbega bigishwa ba Yesu biyumvira iki muri ico gihe bari abantu bazi yuko bizeye umuntu akomeye gose umwana w'Imana kandi ivyo navyo ni Petero wenyene yabivuze ca gihe Yesu abaza ati mbega mwumva bavuga ngo iki none mweho mu nyitande bakiri ko baribaza abandi mbere barahoze bikumbure biyumvira bahoze mugabo mu gutanga inyishu niwe yatevye aravuga ati we turazi kuri umwana w'Imana hanyuma naho nyene Yesu aramwana ati si we ubivuze kuko yarumva ko ari uguhishurirwa ko mbure kuvuye mu ijuru Petero rero bashitse aho baza kumufata bari bazi bati Yesu bagerageje kumufata kenshi ntibigeze babishobora no kuvuga ko none umunsi naho baza bashobora kunanirwa benshi abahinga mbere baranabivuga bati burya Yuda yarakunda Yesu gose nawe nyene gusa nuko kumbure icambere hariho ubuhanuzi bwategerezwa gushika hariho umwe yategerezwa kumugura yagize bakwera ibi niba twogiti bako yuko ubwo bwashitse kuri we ica kabiri yari afise intege nke zo gukunda amafaranga mugabo acagira ati aya mafaranga bampaye n'amafaranga yoroshe kurya kuko ubu bagomba gufata ntawe bashobora bamye bamufata kuva kera mugabo yamye abaca mu myanya y'intoki n'ubu rero ndayarya ndamubahe aca bikura baca bakurikirana rero bagira bati hajya yiyahujwe nuko yababaye kubona ivyo yari yiteze atari byo byabaye ariko kandi na Petero rero abonye banje kumufata yarazi yuko nubasubira akabikura nka kumwe kwa mbere mugabo abona arabaretse baramufasha baramubosha Petero acarababara rero agira ati nuko bigenze ico kenshi naho nyine abahisiguzi batasigura nuko Petero yari yavuye mu mugambwe wabo bitabazerote n'abantu bagomba kwikura ku bukoroni bw'aba Romani ku nguvu bagwanye n'abantu rero batagenda imbokoboko bagenda bafise ikigwanisho ntibyumvikana rero ingene Petero yari amaze imyaka 3 ari kumwe na Yesu mugabo akaba yarakigendana inkota
ico kumbure abantu bashobora kugira bati nawe nico naco nicerekana intege nke za Petero. Yego intege nke umuntu arazigira mugabo kandi ni akagira intege nke akagira naho akomeye. Petero rero ico gihe acazana inkota kugira ngo agwanirire wa mwami wiwe yibaje ati ngira ngo yobona nanje ngwanye arateba nawe avyure ubumana bwiwe yikure kwaba bantu. Aha rero ntibiboneka neza Bibiliya ntinabivuga ko mugabo nishize mu kibanza ca Petero yarababaye cyane. Araje atanye inkota imbugita yari afise mu mpunzu agiye gufata umwe mu baje gufata Yesu aja kumutema aca je mvuga ko yahushije kuko mu byo kuri naho Bibiliya itabivuga sinibaza ko Petero yarondera ugutwi yarondera igisumbu ugutwi nibaza ko yagomba guca umutwe kugira ngo uwo muntu acapfa ubwo nyene hanyuma kumbure nawe arakwepa nkuko babivuga hanyuma ahitana ugutwi. Ikibabaje rero ugiye mu kibanza ca Petero ni naco gitangaza washaka ca nyuma Yesu yakoze mugaba abantu bari kumwe na Yesu ntibabone aca aratora kwa gutwi agusubiza mu kibanza cako. Ico cyari gitangaza baza babona ugutwi kurakize mugabo ntibaciye bareka kumufata kuko akoze igitangaza. Ntawuzi ko muri ico gihe amaso yabo yaciye asa nkayagiye ku ruhuni nkuko babivuga ntibabone ibyo babona gusa babona ibyo biyumvira mu mutwe baca barabandanya baramufata. Petero rero aho yarababaye gose abonye n'inguvu yarashizemo kugira ati niba tungwana ku ruhande rwiwe turagwana. Aho rero ico ndakivuze ku kubera kuri jewe tubaye tutahengamye mu guca urubanza yaragerageje no kugwanirira Yesu kugira niba bamwicanaje turapfana. Ariko kandi ico guca ku murongo ngaha nuko aho naho kenshi abantu batavyigishako ngo abandi bigishwa bose bari bamaze kwiruka bose babonye bafashe Yesu baciye biruka kiretse umwe gusa. Na Yohani hajye usomye mu gitabo ciwe we warabivuga yaciye avuga ngo umwe Yesu yakunda ngo yaciye ahunga hanyuma ngo igiti gica gifata umutamana wiwe ngo acarawutahunga ari gusa. Nukuvuga rero na Yohana hajya yarahunze yagiye kugaruka gusa bashitse mu nzu umukuru abari bajejwe urusengero ariko kubera naho nyene yari inshuti yiwe yarazi yuko we washobora kwinjira atakibazo yarazi ko bari yabacunga kwirembo bamuzi bamureka kinjira. Ni naco kibazo Petero yagize kuko igihe yaraje yegera aho bari bacanye umuriro Yohana we nta kibazo yarafise kuko yarasi nko muhira. Aho nukwerekana rero yuko Petero niwe wenyene yerekanye ubutwari bw'uguguma inyuma y'umwami wiwe no gushika aho. Kandi naho yabaye novuga ko yagize intege nke akihakana Yesu mugabo kumbure kugira ngo ivyo Yesu yavugishijwe bishike naho nyene turabona ko ari intego nziza yagira ati ngumi ruhande y'umwami wanje ngumi ruhande y'uwo nakurikiye kwari kugira ngo arashitse bimwe yari yavuze. Petero rero tumuciriye urubanza tutahengamye ibyiza byinshi by'inkomezi byiza ni byinshi kurusha iby'intege nke tubona abantu baca bamwigishako. Tugaruke rero kuri ca kibazo cawe aho uvuga uti bigenda gute. Naho rero umuntu mu ntege nke zacu umuntu tangura kurondera ububi bwiwe naho vyoba vyiza bakobariye akantu kamwe bashizemwo gaca gatuma arako umuntu acabona kurusha ibindi. Umuntu ugasanga yakoze imyaka y'ubuzima bwiwe bwose mugabo ikosa rimwe akoze mu kazi bigaca bifuka vya bindi byose yaramaze igihakora ugasanga abantu ntibacibuka ibyiza yakoze ntibacibuka ubuhizi bwiwe babonye intege nke z'umunsi umwe gusa. Nivyo rero bica bituma abantu dusanga tuja mu mugwi wuko turabanyantege nke kuko duca tubona ibibi gusa. Ko umuntu rero yamana izo ntege nke hama hariho ikintu kibi no kubonako nubwo ntakibonye barakimbarira
ugasanga rero ibyiza nakuziga byose byiza byinshi bifutswe nako kantu gato bambariye rimwe gusa. Ni ikintu rero kibi kuko gituma iciza kitakibaho kitakigira ikibanza caco mu kubaho kwa misi yose. Mu buzi ugasanga umuntu bavuga gusa ikibi yakoze mugabo ntibavuga ibyiza amaze imyaka myinshi ariko arakora. Mu rusengero ugasanga umukristo yabaye mwiza imyaka myinshi agiye mu ntege nke rimwe n'abatari bamuzi bagaca bamumenya, abatari baramenye ibyiza yakoze bagaca bamenya ico kibi kimwe gusa cabaye. Kuki abantu muri ubwo bube gito bwacu canke intege nke zacu no mu kuvuga tuvuga ibibi gusa nibyo duha novuga urugero runini kurusha ibyiza abantu bariko barakora. Ni ikintu kibi rero kuko gica gituma abantu ubwa mbere baca babonana nabi, kuko ucubona ico kibi gusa bose ucusanga umenga nta muntu mwiza arimwo, nta muntu ashobora gukora ibyiza ari. Nivyo nta muntu mwiza muri ubu bwiza bw'uko atawukora icahabaho, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga ngo bose bakoze ibyaha. Kandi muri ubwo buryo nyene duca tugira ugasanga ufise bimwe mu gifaransa bita les défauts et les qualités, no kuvuga intege nke n'ahandi rero ushoboye ufise ibintu ushobora kugira. Ariko rero ivyo bica bituma kubera uko guca imanza bica bidushira muri zangingo z'umwanya wose zituma umuntu rero ahebwa, arabwa nabi, avugwa nabi, ugaca usanga rero biragoye ko abantu basubira kwizerana, biragoye ko abantu basubira kubana neza mu rusengero nk'uko mwabivuze, mu muryango, mu gihugu, mbere no mu mibano ya misi yose, mu buzima bwa misi yose. Yego murakoze cyane. Nk'uko muri murabivuga biraboneka neza yuko guca imanza ni ikintu kiri mu muntu. Ubwa mbere guca imanza nk'uko tubivuga no kwihana no guca urubanza, sicyo none? Yego. Mbega umuntu yoca urubanza gute duhereye ku kwihana? Turayingene twoduga bukebuke dushike no kuraba icyo twokora. Murakoze cyane. Twigisha ijambo ry'Imana. Yego. Benshi kenshi mu bakristo nka hose mu nyigisho za mbere batwigisha ririya jambo, ririya sengesho ngo twigishijwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Aho mbere henshi mu masengero henshi barisubiramwo nka kenshi kuko bakoranye. Hanyuma muri ririya sengesho rero hari ahantu hakomeye aho umuntu ashika akavuga ati utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe duharira ababitugiriye nabi. Aho mbere n'igihe ariko arigisha iryo sengesho yarahagarutse cyane kuko yagize ati nimutababarira namwe ntimuzobabarirwa. Wumve rero ingene bifatanye kwa guca urubanza bijanye no kubabarira, kuko ubuciriye urubanza nuba wamaze kurengana igice cyo kumubabarira. Kandi kugira ngo umubabarire canke umucira urubanza vyiza vyasaba yuko ubanza kumenya mbega ninde, ivyo vyagenze gute. Ivyo kumbura abacamanza bagira bati hariho mu gifaransa bavuga ngo les éléments atténuants, no kuvuga ibintu bituma bisigura igituma wakoze ivyo wakoze, atari uko biciye bigukura kwicaha mugabo bigira biti ko vyavuye kuri ivyo igihano kigabanuke.